umutipe ndamuzi twarakoranye bamwirukanye turi kumwe mani ahubwo ndatangaye kumubona asigaye afise abapodcast nanira hezagira ni hatari never give up kabisa ni hatari kweli ubijama nyine je ndatangaye banansubunye ngiye kumuramusa n'indu none ayo mahera yose uvuga afise yakuye he ni histoire ndende ni histoire ndende cyane gose se histoire ndende pe mugabo mutunzi nibwo imana ni gitangaza mze ibi bintu ni birebire cyane reka nenda gutera inkuru Okay. What's that today? What's that then? Oui, entrez. Ibi nibyo nabahamagariye vraiment c'est désolant tu nabazanye muri dynamique regardez vous êtes jeunes narizi ko muzokora neza twunguka mena murazi cyo dushitseko ubu ndiko ndavuga murazi cyo tugezeko dufise uruhongo bwa 70%. Décision rero nafashe rero nakundi ko mutashaka gukora iyo mukora tuba twogumanye ariko rero no gutaha shara wefata ibintu bya usohoke ingingo niyo nyene mese baze y'amakuru zabo bataye mumvire mu biro vite. Darush. Niki kudakoraga? Mbantu bambira ko areza twebwe. Aratwika imihimbiri. Bro, aba boss ba kino gihe baba bibaza ko ari twebwe turi mu makosa. Ariko atwika imihimbiri.
Akora akazi kumunsi mwe ntwitse. Kishaka kuvyemera. Kishaka kuvyemera. Ngaba abagore batanguye kundondera bibaza ko noba ndi ku kazi. Ni witwengera. Aracara umujenesha. Viriza suku twenga. Reka ayo makuru. Cyari ko nshuri ndimi. Nababaye. Nababaye. Nk'ibi byo byadwaye n'ibiki. N'ubusa nacyo cyiyo. Sha. Wene wivuge. Ivugi. Wene wivugire wowe uracara umujene ufise n'abakugora. Wansu kwivuga. Oya reka nabikubari. Je mperanye inzu amezi 8. None ari ngitangura akazi. Nawe urabizi. Wani ko uri mu muryango wa boss. Je umugore namuzanye ari umunyamuji. Umwana yiga ku mashuri azimye. Ngiye kwa mayibo bigiye kumera gute. Nari nimukiye mu nzu nziza mvuga ati ubu buzima buraciyemo. Mugabo ra. Riko uravuga nawe. Ubuzima bwa boss siko. Man, reka tugende. Let's go. So, nta kundi. Mani zishura umunsi wayo. Musa yakazi. Reba ico gipantaro wambaye. Reba kwanzi iyo sura yawe uca undaba neza jewe. Undabe neza wowe uko nkora ko. Karibu mama. Twakoze benshi na Israeli we habaye nk'abana batatu ngaha cyangwa navuga nanduzi kanabiri yarigiriye batetse Mama. Salut. Yo mama ndatugufitiye nshasha. Mama wachere kwanza Narose ayo manota. Sinzi kumera bivuga. Teganze gute Na Messi yavuze ati umwana wa mbere ni wewe. Nta wundi munyeshuri bafise atari jewe. Wow Nta wundi azigera. mbisa mwananje nta soni murako kibintu by'ijya kwishura bavyambere ibintu Birasanzwe. Oh mama yo. Nuzisura gusiga bino bintu bisiga abantu baje kwiga hewe nta soni n'umwana wiga mukamikaza wambaye ibintu ibi ni biki ibyo bavuga muze muramba toka ibi byambara abantu baje kwiga hewe usubira nuzisura ni muze ndabusaba mwananje Tá suave. Sim. Inzu ndaheranya amezi 8 Ehoga mwana umuvumo undiko nigikina gucumuyeko cyotuma namampura na bino bibazo imisi yose umwana kwishuri nawe nyine n'ikibazo mwana urangarukira urabukumwe niwe bikora kubwanje ndananiwe
ibiki ko turenganye muri salo ndi kumwe n'umwana wawe naturamutse habaye iki kutabura n'ingeso nk'iyi hari ikibazo ufise ndagifise kubera turenganye tatuvugishije hewe igana umwana wawe byakiriye nabi nyamwe ndi umuntu akuze umwana yakubyakira nabi ntabyo yaramenyereye raba iry'abahasha nigo ndaraba ndabikisheri ahubwo mba niwe wabizana umva ndakubwira ureke kundusha nawe ureke kunzana ko ibindi bibazo nakubwiye ko akazi kaheze stop full stop please nakubwiye ko akazi kaheze ukabona utashoboye kubona urwo rupapuro bireke hama ubyihorere ibisigaye nabyo imana irabizi mureke kuguma mundusha n'ibindi uhije si bike ndabigusabye Allô? Oui, chef. Ni sawa? Ni sawa. Shauri Jendi muhira? Ashira haciye kabisa. Ewe naita ukeneye mani hari tuma yuko tuganira. Mukuru ukoze zima ntabwo bizo neza. Kari umutama wanje nta kibazo ndi muhira. Uri muhira? Yego. Maganze kuyuka ko mbona byaba hina. Oya nta kibazo karibu. Sawa, reka nawe umwana fata bisi. Sawa. Okay, murakoze. Ndakubwengeze muhira. Nta kibazo. Sawa. My friend. Ashana kuresha umwanya kabisa. Kare byari byahaye. Umwanya uzo bamaze kurisha. Byari byanse. Yego. Karibu. Merci beaucoup. Karibu. Ubusigaye nirigwa ngaha. Kare. Akazi karangiriye byarasa nawe wirigwa. Barafise nawe wirigwa. Man, je byanse bra. Byanse aho ndepoje hose nta kazi. Yari nagiye kudepoza hano man. Bandavye bavuga ati biragusha ati baruzuye. Ngambwiye ko nyene. Je nari haya mama. Waraje icyo nabonye. Naravye guma nicaye mu nzu ataco ndiko ndakora. Ndavuga ati reka tume ndabikintu nkora. Ngire umugambi wanje. Ariko umugambi niyumviriye imigambi yatandukanye. Kugira ubone umugambi mwiza gushaka ku ndoto zawe. Gusa bitakirenze miremire. Rero sinzi imigambi yawe uvuga iyo ariyo. N'imitafu utangutse. Atagiye batwirukana. Urabona ko nagina ko maze igihe ntari hinzu. Bimaze kugenda uko n'inzu baraza ndamusobanurira uko ngene byagenze. Muri yabahasha baje harimo udufaranga duke nkuko watubonye nawe. Ndatuzi. Ica ntikize kabisa. Umwana yarandebeje ngo kwishuri kujya nyine nabikubariye. Ndagenda ndariha. Ndiha n'inzu ameze nk'abiri. Ubu rero ngeze mu gihe kirekire ntari hinzu. Icyo nabonye navuze ati ako nguma mbeshanye n'inzu. Naje ndakwegere nk'umuvaye nk'inshuti muvukanye urabicyo ufasha.
Nimbire kuza kudandaza nk'ivyema. Mama sha. Erega ni mu muji. Mu muji none Sha. Nawe wakubiswe nabi. Ivyema. Nanyawe. Umugabo mu biro aba yabere kujya baje gushuza urabishuza ngo turaranguza. Urabitwara nk'abana murambona barabara. So nari niyumvire yuko norondera nk'abana bamfasha. Ariko byabaye ngombwa yuko ari je no kwigira. Babona. Ariko umugabo w'umbose nkawe niyo ndawo. Ega wewe ushima wewe urabora baye mbogari. Je nari haya mahoro nari yakiri. Urebye icyo nayumvire nico nje kugusaba ikintu kimwe gusa. Ego. Untiza amafaranga. Ntanguze uwo mugambi. Amagana gute? 100 cyangwa 200. Icyo nje kugusaba. Ndabukune notangura no mugambi. Bo, uri inshuti yanje. No kwinisho ntafise. Harakoze. Nzura kizinda ziguha. Kwira mugambi wawe ugerageze. Merci beaucoup. Bakoze cyane. Ubona nawe n'ibigeragezo mana. Ibigeragezo. Nawe n'ibibazo ndi muri bisi nibaye no kubikubwira nari nacanganikiwe. Ndi muri bisi. N'amafaranga ya bisi ya ntakaranye. Ngiye kurira. Oya ndumva. Afite igihumbi n'amafaranga 200. Yonyine mu mfuko. Ngiye gukurayo telefone. Y'amafaranga arataka. Bas. Rero mukomvaye. Tubatswe no kugwana. Rekera kundi. Jamura n'umukobwa twiganye. Uzobane n'abantu neza. Twiganye nyamukobwa yumva ijwi giwanje. Arambwiye ati reka ndakurihira n'amafaranga. Bisigaye navyakira carte yiwanje uzondondera kuri telefone. Ati nkorera muri banki y'abajene yitwa BJ. Niyo ambwiye ko akose yakorera muraba nanje aho bisigaye. Yabonye ukungene mvundagaye aravuga ati usigaye umezu. Karabaye. Nuko. Ariko vraiment namushimiye. Ya miliyani bisi nasigaye. Ndagusabye amezi 6 yose. Mwe mubona ngaha twe turiko tubaho gute? Banza murabinzi bitabiriko. Mwebwe se mumara amezi 6 mwe mutariko muramamanya. Nukuri tu. Umviriza nakubwire nanje. Nakubwire wa mugore we. Ubwira umugabo wawe. Iyi nzu ntiyubatswe n'ukarakara. Iyi nzu urabi ikintu kiyubatse. Amahera rero twebwe nituyatora mwibarabara. Amahera yanje ndayakeneye. Deja boss ni kwiti murege umugabo wanje. Ntabyo boss ndakwisabye. Twihangane basi imisi ngaho. Nibiki umusura yari kuriga. Ati ko mazi misina kwa maresho. Ayo no musina tuanze. Byagenze gute? Maresho yabutse. Icyo nicyo kibazo cyatumye udatonda. Ndera ngemeza ngaho. Menshi. Icyo nicyo cyatuma none udatonika ngo usubire muri revision. Nta biri mwikaye ushaka kwiga. Merezo telefone va kuri telefone. Genda usubire mu ibyigwa amisiga nabyo nzo bitungana. Mureke kunteresha kunga. Ivyo bikoreye. Sha. No mukene. Nyakugogo. No mwana sigaye nkorera ibintu nk'ivyo. Umwana nivyari. Komana akwiye kunyikuka amakazi. ndifuza yuko mu Burundi twese twavugishanya ntihagire umuntu n'umwe abura icyo akoze. Namwe kugira mbega
ubwo nitwo bigiye umugambi ubwo turavuga tuti tugire umugambi porogaramu ntihagire n'umwe abura icyo akoze birashoboka cye namwe niyumvira burya Burundi akantu gatoya gusa ntitwoshobora kubugira igihugu cya mbere gishobora inyama z'inkwavu kiraba igihugu cya Burundi rero ingene tubigira nuko tumenya ingene dukorana mu runani nk'ubu rwanda rw'ubujumbura ruvanga ibintu bisa aho twakorera ibintu ku munsi ntidushobora kubaga inkwavu 200,000 ni mwiyumvire industry yoba itransforma izo nkwavu 200,000 exportation y'ibirayi n'utuntu duto duto kuko nabonye urwaruka rumwe hariho umusore hano Gitega ndavuze urukwavu kuko ntirugoye kugaburira urukwavu niyo wabuze ibyo kurya bikomeye urashobora kubahira utwatsi duke ugasanga warateye imbere kandi birashoboka twihere rero twese devoir ntihagire umuntu n'umwe yobura icyo akoze ahora sindoro kwe bashaka kuza gukubura imbere soboje kamukubura hejuru ukwasa none mabuja kurukurangira umuhari iminsi yose jewe nkoze ngaha nta munsi numwe namubona yicaye ngaha ubu n'umugato ndiko ndakora akaza shekira ngaha none kosa nigi wanje hora aho kirose si wiwe ukwasa va masa soka simugira vyose sha ayi wanje muzo yamba muzo yamba ibi navuze mu byumvise abakozi b'iki gihe basigaye baganira nana none she ndakubaza niba abakozi baza barakugana ukabyuka imisose ubyuka wicaye ega n'akazi kaba karaheze urashaka kubyuka ukagenda nk'abandi bagabo gatembera umugabo nashaka kubura aho ahurira n'abandi bagabo bakayaga uzoguma ngaho gushika ryari nakumvise kandi yanga yatangaya ntuzi impamvu naba niciye uno munsi hano hantu siko byabura urabizi impamvu nicaye hano hantu ejo nge nari nicaye kuri televiziyo nabonye perezida amakuru yariko aravuga atanga umugambi nicaye ndawiyumvirako maze kuyumvirako nza gusanga yuko nubwo nabuze icyo nkora ariko umugambi hari ico uwo marira ukamarira n'umuryango wanje ndetse si ku bwanje gusa amwe no ku bandi ubashikiriye umugambi byodufasha umugambi nyabaki uwo mugambi ni umugambi w'inkwavu warazi urukwavu rwari rwo ibyasunganye neza inkwavu karabaye none urabitwenze umugambi w'inkwavu sungura lapin haraho umugambi w'inkwavu cyane gose ejo yarabisobanuye aratubwira yuko umugambi urugo rwose rushoboye gutunga inkwavu 5 mu iterambere twese twokunga karabaye none umuntu w'umugabo muzima nkawe wize amashuri nkajya yose ukambwira se kushaka kujya korora inkwavu kudasize ko na doctora ahubwo natanga umviriza renda guhinkuru byiza gukina guhanura naho turi mu buzima bubi ega gutuma ujya mwibarabara hewe ugakora tagisivero cyangwa ukadanaza ivyema hakombwa ko jya korora inkwavu zimwe doraduca mu bugarama bagura 15,000 zijya nyene nizo zizokwambika kandi ugiye kubibona zizokuvyibusha n'umwana wacu yiga je byibuka kubera ibikwavu bibi aho kubera wacakaritse ko kwanda je nta nkwavu nge atazujya ari abandi baziki umviriza rero ntuzuzanire kwava muri iyi nzu ntuzane ko ubunyamugi jewe ngaro urabizi ko wankandi umunyamugihe umviriza rero ndakubarira ntunyicire umunsi urazi ko ndagukunda kandi ndakubaha kubw'ibyo ndakwinginze twahuye nkuze kandi nawe ukuze ibyo ndiko ndakora mbifitiye ubuhamya n'ubwenge ntusubire ugomba rero genda nzoza ndakuzanira amarizati
ivyo nzoba nakoze apana by'inkwavu mugabo ivyo bikorwa urukwavu niko ngiye kuza ndakorera kuko perezida yabisohoye ntegezwa kubikorerako wewe perezida wa bya perezida nawe we apana kuri jewe genda utunga ivyo ariko ratunganya ibisigaye navyo nzoza ndakuzanira amarezilita ivyo nzoba nakoze mugabo pari vye mu bikwavu ntunyicira umunsi nabikubariye mama mvuga ngo bagore namenye dufise mama Louise nagusavye genda mama mvuga ngo bagore namenye dufise Yego. emwe nabaga muza mwashikiye cyana hiyo kizo mbwa byo kwavu muzubyize muri uru rugo uru rugo ari kunja mu bikwavu hariya n'ishamba cyangwa se agenda urondera abagore basa n'inkwavu nyene muze murorana inkwavu je si n'umugore korora inkwavu reka isho umugore andushe ubuzima bundushe ariko umugambi nubwo ndiko ndacika intege reka ndakora wewe nakutuma n'ivyo ujya wavyanse ufise ikibazo ki nta mfungwa ngishaka ibyo nibyo abazungu nka bamwebwe je ntavyo mperuka sha umuntu arafungura kugira ngo abeho tuvuga ngo nivyo abazungu nayo handi ho yandose kijumbu ndakiki so nkatevye aco je nanje kubarira mugabo nta kibazo jewe ukurazi ko uri inshuti yanje ya hafi hari umugambi guma ndakuzanira imigambi uravyibuka na umugambi ndakuzaniye rero urumva rero nari nicaye muhira ndiko ndaraba televiziyo mbona mukuru w'igihugu ari mu makuru yariko aratanga ivyerekeye imigambi umugambi we yasize imbere cyane ati igihugu gishobora gutera imbere y'abajene bavyuyi bahagurutse bagakora neza cyane ndiko ndaraba umugambi rero yasize imbere n'umugambi usizemo ubwenge uri umuntu udafise ubwenge wava wibaza ati noneho perezida shekini yazanye ni kubera iki yakizanye ibintu vya ruguru nibyo agiye kutumanukanira i Bujumbura ndicara hamwe ariko nza kugira revelation ndabati kubera iki kino kintu ntogikora nanje nimba perezida atanze uno mugambi bireko yuko nanje ndawuraba neza nkawukora ikibazo nagiye kugira sikindi ndavyiganiye madame yahatswe gutekera impuzu iryo joro none umugambi ujanye n'iki umugambi si wundi urukwavu urukwavu kujura bari urukwavu siravuga ko ufise ikibazo mu mutwe urukwavu ma nta kibazo je mfise mu mutwe ako ndakubatse agombye kuvuga yuko perezida ari bafise ikibazo ari bazanye umugambi sishatse kuvuga ivyo akura amaso kiyuvi wowe umvi kwavuza haruguru ibuga amatwazi kuri cabirabiri yego wewe muri kino gisaka cyabujumbura ufise aho zitungira he sha ikindi naco inkwavu zifise akamara kazotuma uko umugambi special abantu bose bokwirukira nkuko wewe kuravyirukira ahubwo cyo mbona yego wacanganikiwe ngira ubukene bwakubanye bwinshi mba no guciriye mu ijya oya wewe wacanganikiwe ubukene bwakubanye bwinshi yego natawe n'impamvu umugore yaragiye nanje ubwanje nishize mu kingo cyo mugore naje notekera so urasi gushira ku mugambi no nta muntu yize aba professionnel nkatwe twokora mu biro we bandanye ujya ibisiye navyo reka ngende trying uzona amarezi gendagiye so kandi bandanye kugira akayabaguma je shaza ndakubwiza ukuri ukabumwa izo projet naje vraiment turi kumwe so reka rero ndakureke ndagiye kugerageza ukabugerageza ivyo ndagiye kugerageza uzozibona amarezi kandi nzoguhamagara sinze kuguma ngaye maze umare mugabo oya ndagiye gukora koresha umutwe mugenzi wanje koresha umutwe we please ndagiye ubona ko ngene sigaye nganara rero bisigwa ko cyo gukora bitakoreka ndagiye gukora yifuza nkakwega izindi projet panis oya nabonye umugambi wa president ushobora kunshikana kure sawa sha oya tuzoba dusubiye genda mugabo iyo migambi siyo jahora hasi ni turi kumwe oya navyo kabisa ni wagomba uze nkwigishe kabisa
urakoze umeze neza okay turashimye iminsi myinshi wari warampeze si cyane nari ndagukumbuye rero shamira gwebye numvise ikibazo twagize muhira oya akana na kimwe numvise yewe uruzi neza ko umugabo wanje bamwirukanye mbega ku kazi oya ubuzima tubayemo muri ino minsi si ubwo kuvuga ivyo navyo ni biki numva isuku ni hamwe nyine agateka kamwe nabundi hohe turarusha muri ino minsi ariko usa neza yobasha karisi nawe urabasha mana we aho ubona neza kweli cyane mengo nta bibazo ufise agateka kamwe hewe gusa ndaryohewe nyene kukubona urakoze ariko urumva rero ubuzima turimo nubwo nakubwiye turaheranye inzu bana ku ishuri n'ikibazo kujya dufungura n'ikibazo muri ino minsi umugabo wanje urazi nyine asigaye yasi muhuye wo kumigo hagenda aranuka amaganga y'inkwavu sinzi ibintu asigarirwa muri nambara y'ibikwavu yoroye ndarushehewe bazi ko n'umugabo yoroye inkwavu ndakumbwira wa wundi nzi ujyanye n'uzi nyine nzi asigaye agenda anuka inkwavu anuka amaganga y'ibikwavu sinzi ahantu asigaye yirirwa atahanuka ntiworara ewe gajewe hewe je sizogumana mbana n'umugabo anuka inkwavu sinovyihanganira ndababaye vuba cyane twebwe naho abana banje hewe ubundi bakutira mu gitanda kuva mu gatondo gushika ku mugoroba imagine abana babanze kumenya kunywa icayi ya mikate bari baramenyereye ni bakironka kumbwira reka ndabico no gufasha kandi ko ndihuta nja ku kazi ihangane urabico ufashisha abana aha nacerewe tudosubira urakoze isa kumumugisha ndamukiriza abana yego namwe murakoze cyane ese amera umugisha Baba ngufise amatwi yarafuye muraguhamagaye nibumva cyangwa ndiko nabesa amabuja ndaje ndiyo mbwakikira kuga waiga wewe aha cha sizere ko nenda yikanuri cyangwa naho wabiri yerega ndazi kubikunda tora gusa genda kufize mu kandi nyarutse hewe harimo nziza shoboje agomba kugenda yambara cyamuragaya nyarutse kandi wowe ukunda kubivugisha aya mabuja nawe ko sinyere mwabaye nubwo bujya muri kavana bujya munyarwanda nikwitwara rero ngamba mena rimwe jewe rero ngo waje ngo tugiyobora muri urugo n'umugabo wanje wewe asoni parfait kari oya vraiment yavuze eti mese nizo atwaraguka oya aya naya maganga yabijya bikwavu biyiwe niya nkukuku oya sinzi mama ni ndombo hii ya kucheza ndomboro ya so sha oya aka oya sindimo kabisa oya none iki coco bagikuye sha vuga ni ikintu sinzi batunyemo bagize iki apo oya no zone saza mabuja gusa jewe eba gahere ari kibujumbura ari nyene ngakazi aya
Yo, ni sawa? Niwe sura mbaya man, bimeze gute? Haha. Wiko na jazo zo kukutembelera none. Ewe, mwibeshe mwana wa mama. Byaranse burundu. Umubosi nkorera Mungu yarabaye umushenzi, yarabaye imbwa. Sigapiga ibijumbu. Ndumva ntihatari kwera. Umviriza ndakubaza ikintu. Nubundi wewe kwakonya hiyo urabakumbigira kandi kazi kubera jewe kwera uyu mubosi wapi? Yanagira zose kwera. Umviriza. Ndagusubiremo ko wikunda. Nta muntu kuvuna mwanya ngene ukaja kuntemberera. Urumu kubera umubosi nkorera yarabaye imbwa. Eba nta bya ruguru nta bya hehe. Uranyumva musaza? Ego ndibaze uko uramviriza neza. Ko muntu numvise ko aravuga n'umugore wiwe tira higumuga no kudandaza ivyemba sinzi mu taxi vero sinzi korora inkwavu bakaro ibujumurama muko gibijumba ya oche tulikumwa na kibazo reka mandani Bite sister. Ni sawa. Ni Amandine tuvugana? Yego ni Amandine. Amakuru imisi. Ni meza. Ni Roy muvugana mwamwigana. Nagomba kubaza ko muri wambwiye wa musibyo muri bisi yuko ukorera muri banki ya BJ mwifasha ugwaruka. Aricyo nagomba kubaza je nanje ari umugambi nari niyumviriye. Umugambi nagomba numvirize yuko nandi bompingurana aho hantu. Nagomba numvirize ko ngene bimeze ngaho muri iyo banki ya BJ. Karibu cyane muri BJ. Ntabwo n'umugambi urashe. Nico rero nagomba kumenya n'ibindi bica bikurikira numvirize ko ngene umuntu ashobora gushika. Gushika ni ikintu cyane. Yego. Uko nkora imbere ndashobora kugushikirira bikagenda neza ntabigufashamo. Wowe tukazana umugambi wanditse neza. Nabwo urazi ko kandi urashe. Cyane rwose nawe urabizi ko ndabishoboye kuva tukigana barabonye nawe ko ngene byari bimeze. Ashaka kumvugira bikagenda neza. Yego cyane ndabishoboye. Cyane rwose murakoze cyane reka none ubona noza nkagiye ari gabasha. Umunsi wose nawe ufite umwanya byakunda kiretse umunsi wo kwa Mungu umunsi w'Imana tudakora. So murakoze cyane reka ndabukumwe noca nzi bunyene ahubwo kubera ndipfuze ko mugambi no shira mu ngiro binakunze yuko mubifashamwo muri banki bakampa iyo ngurane nipfuze ko noca ndabikorera ko vuba. Murakoze cyane sawa reka nitegure nze programme na nifise indi reka ndayice amanza abantu. Yego kari. So mbe muri kuri siege cyane. Yego kuri siege. Okay murakoze cyane. Yego. Reka mbanze nje mu yindi gahunda. I was money done. Nawe ntuvyorosha hano wavuga ko nanye abona Mama Louise nariwe ndakwereke ibyo Imana yakoze. Izi wewe zitaye inoze imbuto zirengarenga ariko izi zafite akamaro kanini ku nkwavu. Leo ito bintu byose uvuga. Nani nkwavu zirabijya? Narande umugronome. Nane inkwavu zirajya imbuto? Were kuraza kubyumva. Oh yari. Cyane cyane waza kumenya byinshi.
ko nk'izo urashobora kwita yuko ari imbuto z'irengarenga ariko inkwavu zishobora kurya amababi yavuye mu irengarenga. Okay, ndakuzi. Ujya n'umutama dukorana cyane yego urabona izi nazo nizo ndya z'inkwavu rero izo tubihunguramo amamerasi ibigori n'ibintu byinshi cyane kugira bishobore kugaburira inkwavu. Arumvise uburyohe bwawe. Ngerageje kuraba bino yego n'ibi bintu bikozwe muki harimo ibintu byinshi cyane. Nararondeye umuntu afasha cyane yavyigiye cyane. Naramurondeye cyane yavyigiye. Harimo ibintu byerekeye ibigori amamerasi ibintu byinshi cyane iby'inkoko byose birimo ngaho. Nawe sigara umushakashatsi kweli. Jewe mugabo nabuze ko umunyamanyanga umunsi ngenda mupima. Na manyanga jewe. Urabona rero no ngaho. Hashe kuba. Yego. Mu agonome yambwiye neza reka twubakana neza aho dushobora guhingurira kaze nimuze murabe aho dushobora guhingurira imashini nawe urankoresha sinzi bayitwaye iri muri biro. Urumva naho nahora nkorera niyo dukoresha iyo mashini yo guhingura ibyo kurya by'izo nkwavu nazo murabona muraza kuzibona. None ko mbona bino bintu biri hano ari bifungurwa bisanzwe ari by'abantu barima bigenda gutira navyo kurya nawe urya ibyo barimye nk'uko n'inkwavu zishobora kurya ibyo warimye. Harimo ibintu byinshi cyane waza kubibona wa mugabo. So reka tubandanye ndabereke ubwo dushike umbwire mutware akayira ni gato kwera iki byarabaye byinshi. Ibyo byose narabijije madame kugira azoze umunsi namuzanye azo ari surprise. Byabonye ko surprise nyene. Urabona rero ngaha hari aho sindafise inkoko uravye neza urazibona hari. Urabona ni inkwavu hari aho sari inkwavu. Inkwavu sico cyonyine zikora. Urabona n'ububwa bwazo. Bashaka kubukoresha impuzu canke dekoro y'ibindi. Ubwa bw'inkwavu? Ubwa bw'inkwavu. Bigakunda gute? Nta kintu kiva ku nkwavu kipfuza. Yaba n'amaganga yazo ushobora kuyashiramo kuyahinguramo ifumbire. Igitegwa kigamera neza, ibitegwa bikagenda neza kandi ukimbura neza ata kibazo ufise. Apana ifumbire dora dukura hanze. Amaganga yazo yashobora guhingura. Je ndafise ikibazo gitoya. Yego. Ko nabonye inkwavu uko zifungura atamazi zinywa amaganga yazo avahe. Inkwavu ziranwa amazi mwazi bagurenda. Inkwavu zinwa amazi kujya nawe yanwa. Inkwavu neza cyane. Numvise amakuru yuko ziba zipfa ngo zigeze mu yama. Oya nubesh. Bijya nubesh. Reka ndabereke ni muze. Izi za nkokora tumaze iminsi tugiza. N'izindi baza kuzibona. Ega je nizugura kumbe nizo uyarona. Nacha horanzanira mugabo. Kazi. Simenye ivyo arimo. Karibu. Oh, ngahari. Are no mu ruhongore. Yororero. Byaroye. Nani binavyo ni bikiba. Aha, nari nazibagiwe. Urabona yuko ari ingano. Aho se twakuramo imfungurwa z'inkwavu ndetse n'inkoko irashobora kurya. N'utu twameze utu turavamo ibintu by'ingezi byo kurya byazo. Aho hose murabona yuko ngaha tuba dufise aho dushaka kugaburira ibintu. Bite bose kaza cyane. Murakoze cyane. Kandi wowe nawe bari bwabone. Uyu niwe nashoboye kurondera nk'umwizigirwa. Arashaka kugira marketing akazira kurondera abakiriya kugira bazi baraza kutugurira niwe akurikirana ubutunzi bwanje mu bisanzwe. Yego niwe azarara bukumwe n'abakuzi bari ko barakora. Ni sawa musore. Yego ni sawa cyane. Yitwa Iribe. Niko yitwa. Yego. Reka arashaka kuzara twereka. Ariko nashaka kubaza ikibazo. Nagerageje kubona inkoko, inkwavu, ibyo wubatse hano. Yego. Ibi bintu ngerageje kubiraba. Inyungu yavyo irihe? Inyungu ni nyinshi. Wawe ko madama asigaye yambara neza ubu. Ivyo ndabibona. Araye mu nzu ko nahinduye. Ushobora kumbwira yuko mu nkwavu havamo inyama. Ivyo ndavyemera. Yego. Ariko inyama zonyine zo bazihagije kugira ngo umuntu waronka amafaranga kugira mboswe mbona tagasi. Ariko ibyo sindavyemera jewe. Ushaka ko hari ikindi kintu kibinyegeje inyuma akaba ko atubesha muri ibi bintu byawe ngaho. Nta bubeshi nabo bene burimo. Mumaze gukurikirana ujya mugambi wa president. Yego. Neza cyane nka wiga. Neza cyane.
narabonye yuko hashobora kuvamwo inyungu babwire uko ngene bimeze babwire inyungu yavyo no musi ahubwo dufisa makomande menshi cyane atangwe urabikura vyumva ni kuvuga turafise nk'amakomande ashika nka 200 aha nyene mu gihugu apa hanze y'igihugu turacari ngama aha nyene mu gihugu sivyo yego dufise umwimbo mwiza cyane yego nka hoteli bwiza yadusabye inkwavu 400 iyi hoteli aziri hari ikiriri niyi hanyuma hoteli kazoza ikaba yadusabye komande y'inkwavu 200 yes hanyuma hoteli Sun yadusabye inkwavu 300 hanyuma hoteli Blue idusaba inkwavu 100 hanyuma hoteli Umuco idusaba inkwavu 800 kurumva 800 sa uri kuravyumva neza hama hoteli Tera Imbere idusaba inkwavu 700 yego hanyuma hoteli Ntazimba idusaba inkwavu 500 hanyuma hoteli Mahigwe ikaba yagize komande y'inkwavu 700 kandi deje waho yari yavuze yuko havarungika y'amafaranga ya za nkwavu yaheruka gutwara buge yari yasigaye kwanga sindayibuka neza yarasigaje amafaranga angana na 25 million okay 25 million so ndaza kwivuganira nawe bandanya nanico kibazo manze ndababaza izo 25 million yego sibariko nkuko ku nkwavu zingana gute saha gusa twororeye inkwavu uyu akurikirana heshi cyane aha gusa niho yabonye ko ari izindi nkwavu zigeze kugurisha uko bavyumva neza Gitega turafise yororero Imwaro turafise yororero urumva nagiye nuguruza amashami heshi cyane sha ure nyamitwe arabwo ari nyamitwe ibi hanyuma kubijanye n'abarimyi ishira hamwe turime kijambere yasabye amabido 50 z'amaganga y'inkwavu bana yanje manzo reke musore amabido angahe 50 dufise amabido angana gute yamaze kuzura uravye aha turafise amabido 300 izavuye Gitega marazizanye zose ariko oya izo bido 300 ni zaha gusa aha gusa ari wamaze kwitanga ibido 100 umva nazo nyene barazigwanira gose kuya kwigitoro none nakubaze akamaro kw'amaganga nakaye akamaro k'amaganga y'inkwavu amaganga y'inkwavu gutabiriye mutama ugashira mu kigori ikigori kiduga ubwo nyene vu usanga gifise urutete rungana nk'inguma amaganga y'inkwavu inkwavu mutama ibi byose urabona ko amazi imisaro umwimbu w'umuceri umwimbu mwiza w'ibiharage umwimbu mwiza w'ibintu byose ubona byinshi biva mu maganga y'inkwavu ndakongereye ko yego amaganga y'inkwavu atabira gusumbya izindi ntabire zose naho nanzana ibihuzo byuzuye amaganga y'inkwavu gacaterera hari biriza je ibintu wagiyemwo cyane manje gusaba musore genda ubandanye n'akazi kawe turaza kuvugana narangiza nabo bashitsi sina kumukubwiye ni madame wanje nawe n'umugenzi twariganye twarakoranye n'akazi batwirukaniye hamwe ku kazi urabona we yahise umugambi mwiza abona iyo bimugejeje umwana w'umukire sinashaka kuvandanya nkuko nawe yabandanije ariko naco kimurusha kakanya nawe wabona yandenze nuko ingembandanya kandi bandanya ucubabwira neza abakozi turabukugana no musi tubahemba sawa none cyari kintu rero mbona rero ngaha ngomba ngufashe je ngomba ndabishe mu mutahe bino bintu nanje sorry ewe nyaruka muri biro hari umuntu yaragukeneye ugenda umuraba sawa rero kuba ngiye gufatirwa muri biro ngaruke sawa nakibazo urumva rero ndashaka tubidevelope bikwira igihugu bibaye ngombwa bijabuke n'igihugu waratanze kandi rero ikintu kwanza kugira ngo mbone gusha mwe mutahe wanje ndagomba unyereke neza bino bintu usigure buri kimwe kimwe hano uko kigenda uhere kuri miringoti mbona ngaha ishariya na maturaje kure no muringoti yego iyo Urukwavu ruri hari indani none ko ari akayungiro hajya sorry
ariko ari akayungiro ndabona rwanaryamye ajya ngiyo rape urabona ruriko rurasoba amaganga yazo yacaca kwano mabati yakururukira kuno muringoti yego hari ahantu twateguriye amaganga azoshikira hariya ndahabona nka kintu c'ikidobo twaciye dushira hariya rero kubw'ivyo niyo mpamvu ubona hose izo nkwavu zose twagiye turazishira pantu iyi urabona yuko ari umuringoti wa mbere ahepfo hari n'uwundi muringoti yose ifisa hihuriye yego twavyumvise inkwavu turazifise umugambi hasi natanguje narakubwiye yuko narakubwiye yuko ijya banki bije yari yaranguranye miliyoni 3 natanguje umugambi w'imiliyoni 3 yego amafaranga miliyoni 3 ariko raba amafaranga amaze kugeraho kugeza ino saa ageza kugenda mu miduka sha nagerageje kugaya ibintu vyawe president yarakoze kutugurura amaso urabona hariya hose nuko ndabona nazafungurwa ya mazi wavuga wabonye hajya izira yanwa ndabona nazafungurwa banyereka hariya nazikweze na mazi wayabonye ngaho nuko ndabikweze navyo nahiciye iziriru nuko uranago ni gwa rudobo rero bishikiramo yes uko ni gwa rudobo aha sivyo gusa yego aha urabona yuko ni umwavu tuca dushira ngaha umwavu janye niki umwavu wize tuba twahaye inkwavu turabikurayo tukaca tubishira ngaha kuvuga ndabibona bino mware ku mpene tuvita amahene none ko nkwavu navuze cyo kwita gute ku nkwavu tuvyita amasyegege kandi tagira amasyegege nayimbeba oya ni inkwavu zafise amasyegege none rero yego bon tuti turita kwicisha amajambo icamya cyambere manje gusaba kigongwe kuko uraze ko nakugwanije hanyuma vraiment aho bigeza ni ibintu bisa neza kuko nagiye kubona naryari abantu kugira ubigisha migambi nabonye amafaranga ubaka namahera y'umurengera si ibintu byo kupfa kwitorera uko bibonera cyane rero ndashimishwe n'ukuntu wagiye kwiga ibintu nk'ibi kandi atari byo wigiye kandi akazi ka leta ukanakibagira ukacaja kwikorera ivyawe wishaka ubu nubwo akazi ka leta ntakunokora ndabibona kuko ndiko ndakorera leta nyene wanashima ewe oya reka tugende mugabe ibi bintu ntibijana uko ibi bintu tugiye kugerageza rwose tubidevelopa bikuri igihugu cyose n'abatari babizi babimenye cyane kandi kubw'inyungu z'igihugu n'inyungu zacu dutezanye imbere neza cyane murakoze cyane reka turabantu tuja gufata ifanta ego ibisigaye navyo n'amahoro menshi shishu twagiye ntuzosubire kugaya Nasura kugaya umugambi yigishije abarundi batari bakenya cyane yego ndabona ko dutejeje imbere narakugaya sinabona ko ngiye kuzogenda mugano munsi ndabona bimeze neza ronasa neza ndambara nk'abandi bagore nkabegwa nukuri yubahwe ahari hose nahangame ku butegetsi yambaye guci nukumuzata umushingira president wacu ego nahangame ku butegetsi cyane gose ya tugende nuko Dr. V. Okay. Now. Bon appétit. Thank you. Wow. Ako giurongore. Ndabibona kabisa. Nje sigaye vrem. Kimwe kuzana kwa bikore imbere y'umwana wanjye. Bana nakimwe. Aho muba muri bose murakagaza urukundo no mubana kugira ngo babigire. Cyane cyane. Bano kuri vrem. Bebe sawa? Sawa. Wow. Biraryoshe cyane. Bon appétit. Merci. Uzu n'umwana wanje ko azubwenge kwishora. Ntacyo numva ntamukorera. Navyo vyiza kugira ngo umwana umumotive agire ko haje yo kwiga. Yeah, that's it true. Anje babizi ko ndabishoboye. Gito sara mashamo courage. Wewe? Wowe uranyemeje bukanyu. Yesu naziga kwivyo bintu byo ushika ngahano kuri. Ariko ratwenga mure. Cheers. Wow, thank you. Wow. Rero ikitangaje rero ubahise ubu umuntu akomeye cyane ku buryo n'ifanta utaraba. Winywera amazi gusa. Amazi n'ubuzima. Amazi.
oya nivyo amazi n'ubuzima kabisa nari nkumbuye bashe nkoko ari ubwo rero maramaze ubuzima amaze twari ubuzi imana umunsi wanjye imana ivivura iravivura ntabwo ishaka ko akavurigire gusa ishaka ko n'akadomo cyane rwose nawe uzi icyo mvuga ibi nibyo nahora ndakubwira ko nasubira mu kintu cyose uba ugomba gukora uba ukwiye gushyiramo ikintu bita kurindira umwanya w'igihe kurabyumva bimwe nahora ndakubwira ati ugiye buke buke no kubanza ukicara hasi urabona ko twari twaragaragaje inzira zose ntaho nari naragerageje kudepoza byari byaranse ariko Imana isize imbere ubutware bwiza bigenda neza ariko umukuru wacu w'igihugu yagize neza kutwugururira ubwenge bwacu twari twaragerageje uburyo bwose nubwo ata agronome nari narize canke bya élevage urabona aho ngeze yuko ari kubera urukwavu ndashima Imana vraiment ku bwa president kandi ikindi nshimira Imana nagomba kukubarira ijya banki y'ugwaruka bije ata ujya mukobwa twiganye wibaje ko yoba ari umuhabara wanje nk'imukubari ezo ari wibajije nanjye ndo umuhabara wawe oya ijya banki bije yaramfashije cyane navuga yuko ubu atadeni narimwe mperanye banki wow ibyo byose barabifashijemwo ujya mukobwa yarakoze vraiment yashikanye imbere ya deje imvira ukunge nari imeze nkunge n'isura ukunge yari yarahindutse Imana yarabikoze vraiment kandi wowe urakunda ibintu byerekeye Facebook yo papa nakunda aba ifoto y'umwana twigana reka gushavura mwana reka gushavura ahubwo madame reka tumutwane muri piscine urabona ko ari hageze abo tugenda tugenda mwana wari wakumbuye ntakiva mu bibazo ifu ko tumusohokana genda witegure rero bisigaye navyo tuce tugenda ndibaza umushoferi yamaze kwitegura gucumubarira
umbe wa mugambi wa perezida wo korora inkwavu uteze imbere uko cyane. Okay.